Ikigega rero igikorwa cacu ca mbere kizoba ari gufasha abantu bose bafise amafaranga muri iyo microfinance canke mw'Ibanki mu gihe ihomvye kugira baca baronka udufaranga baba barifashisha baba barakoresha kuko uko vyahora bimeze mu bisanzwe ibanki canke microfinance ihomvye birafata umwanya kugira abantu baronke nk'udufaranga twabo rimwe ugasanga bisaba yuko iyo banki canke microfinance banza bakagurisha ivyo yari ifise kugira uburyo buvuyemwo bashobore kubusubiza abantu bari bafise amafaranga muri iyo banki canke microfinance mugabo ubu rero iki kigega uko kizoca gikora ubwo nyene igihe iyo banki canke microfinance ihomvye mu ndwi zibiri zikurikira hariho udufaranga hariho uburyo buzoca buhabwa ubwo nyene bene ubwo buryo bukaba bushika ku miliyoni 3. Izo miliyoni 3 biharuro vyakozwe n'abahinga ba BRB n'abandi bari baje kudufasha mu gutegura ugushigwaho ku iki kigega ni bwa buryo tuvuga tuti bwofasha umuntu kubarariha kubarasuma kubarariha kakalwaye kuba arifashisha utuntu twankenegwa twihuta mugabo amafaranga yiwe yose asigaye ashobora kuba arenga izo miliyoni 3 azoheza n'ubundi ayaronke mu nyuma yico twita processus de liquidation nayone isanzwe igirwa na BRB co twohamagarira amabanki nayo ma microfinance kukijanye nico kigega nuko bogerageza bakaza baratanga ayo makotisation ayo prime annuelle ku mwanya kugira twiyasire yuko mu gihe habaye ikibazo kizoshora abanywanyi bayo bazoshobora gutungana bagatekana nkuko bitegekanijwe hama ico nobwira amabanki n'ama microfinance nuko iki kigega Fond de garantie de dépôt et de résolution kije guha ituze abanywanyi bayo mabanki n'ama microfinance kugira bumve yuko uburyo bwabo bashize mu mabanki cyangwa microfinance bukingiwe mu gihe ayo mabanki yohomba